shingiro twari dusanzwe dufise izo nzego zarangiriza ikiringo icyarimwe kuko zose basanga dukora amatora icyarimwe mwaka umwe mbere mu mezi yegeranye noneho ugasanga mu kurangiza n'ikiringo cy'imyaka 5 ugasanga barangirije rimwe. Ibyo rero byatuma igihugu gishobora kugira ingorane. Kugira ngo muvyumve neza murabire ku karorero ko mu mwaka wa 2015 aho habaye amanama menshi mu bihugu bya kano karere bagafata ingingo ngo nitwigize inyuma amatora, twigize inyuma indwi imwe, ngo nitwigize inyuma indwi zibiri. Burya babikora bo basomye neza ibwirizwa shingiro ryacu iri nyene twahinduye, bakabona neza yuko twigije inyuma indwi zibiri cyangwa ukwezi inzego zizoba zirangije ikiringo nk'uko byanditswe mu ibwirizwa shingiro. Babigira nkana rero kugira ngo igihugu kigwe mu manga, igihugu kije mu ibarabara. Ari naco gituma mu mpinyanyuro mu ibwirizwa shingiro rishasha iri tuzokwiyemereza ku munsi wa 4 itariki 17 urwego rw'umukuru w'igihugu rwahawe imyaka 7 maze inama nshingamateka na nkenguzamateka ziguma ku myaka 5. Byumvikana ko inama nshingamateka na nkenguzamateka zirangije ikiringo cyazo cy'imyaka 5 hazoba hariho urwego rw'umukuru w'igihugu rutararangiza ikiringo, ko urwego rw'umukuru w'igihugu ari imyaka 7, gutyo igihugu kibe gitekanye gifise inzego zikirongora zitararangiza ikiringo. Barundi kazi nimuze tuje kwemeza ibwirizwa shingiro bisangiye. Barundi kazi nimuze tuje kwemeza ibwirizwa shingiro bisangiye. Nibyo ibiganiro bihuza abarundi oya kuzimira amazi muze mutoreko ego umugambi wacu seyidede efudede. Mungu unamashingiro wese aliyakukatumba nawe niwe niwadofu